Turabandanije n'ikindi kintu kigiye gatatu naco gushobora gufasha kugira ngo ushobore kuba umuntu akurura abandi, ushobore kuba the attractive person, naho wowe utatahuye icya mbere canke icya kabiri, ndagusavye iki kintu ca gatatu ushobore kugifata nka nkama, coco koko gishobore kukugirira akamaro, kigiraho kigukuye naho kigushikanye. Twabonye ko ikintu ca mbere kwanza ari iki, to develop your health self esteem, no kuvuga gukuza icizere, kuba umuntu akenewe, ko twabonye yuko uko wibona uko wifata ariko n'abandi bagufata. Kigira kabiri naco twabonye ko ari iki, ni to be joyful and friendly, kugerageza kuba umuntu, no kuvuga ni wa muntu koko yani afise wakanyamuneza, wa muntu abantu bose babona bakumva kumva koko bariko bahababukira kuja kuyagana, uko ari umuntu ayagisha neza, umuntu afise amajambo meza. Twabonye ko kuba friendly naho ko ari kugiranira imigenderanire myiza n'abandi, ukaba umuntu yugurukiye abantu ari bo bose kugira ngo ushobore gushika ku ntumbero yawe cyangwa ku mugambi wawe. Ikigira gatatu naco numva umenga no kivuga kuva mu gatondo gushika ku mugoroba, nkagisemerera n'ijwi rirenga. Ikintu kigira gatatu cyo gufasha kugira ngo ushobore kuba the attractive person, umuntu akurura abandi, ni to find your purpose. Nukuri iki kintu numva umenga no kivuga gasubira nkakivuga, kandi kugerageza kurondera umuhamagaro wawe, kumenya umuhamagaro wawe. Hari abantu benshi gose tubaho ubuzima nyene bwo kuvyuka, kujya kuryama, kuzinduka kuja mu kazi, gutaha ku mugoroba, hama ugashika mu rugo. Ndabasavye n'ukuri umumo wese kuri nose arafise umuhamagaro kanaka Imana yamushizemo, arafise ingabire kanaka Imana yamuhaye. Iki kintu ndashaka ko mucumva gose imbere yuko ndanu kugisigura. Mbega koko muhora mwibaza igituma Cristiano Ronaldo canke Lionel Messi iyo binjiye mu kibuga abantu bose bakoma amasi, abantu bose bagakoma induru? Ni kubera iki? Ni kubera bamaze kumenya umuhamagaro wabo, ukuntu Rihanna ashobora guhagarara imbere y'ikoraniro ry'abantu, imbere y'umugwi, imbere y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni, hama abantu bose bagakoma induru, bamwe bagakora ibi abandi nabo bagakora ibindi. Ni kubera iki? Ni kubera bashoboye kumenya umuhamagaro wabo, ukuntu n'abandi benshi gose batandukanye dushobora kuvuga ivyo. Ntanze ubwo burorero bubiri kugira ngo ushobore kuvuga iki, umuhamagaro. Umuhungu arafise umuhamagaro wiwe, ya waba umukobwa nawe urafise umuhamagaro. Ni kuvuga umwe wese agerageze kwironderamwo umuhamagaro wiwe. Nta kintu ca mbere gikurura abantu canke nta muntu akurura abantu nk'umuntu amaze kumenya umuhamagaro wiwe. Mu gihe umaze kumenya purpose yawe, mu gihe umaze kumenya calling yawe, umaze kumenya umuhamagaro wawe, ukamenya ico wahamagariwe, ni ukuri koko abantu bose usanga bagukunda kandi bakunezerewe. Ni muno musi twiga turahagiza abastar, ni muno musi twiga turambara abastar, ni muno musi twiga turambara amaguci, twiga turagira nuko ari abantu kanaka bamenye umuhamagaro wabo, hama bigatuma ujya muhamagaro wabo batangura kuwuvyaza umusaruro, hama batangura kuwushira mu bikorwa vyabo, mu gukora ivyo bashoboye kandi bakunda. Ngiye kubibira rino banga kugira ngo ushobore kumenya umuhamagaro wawe. Mbega umuntu yoshobora kumenya umuhamagaro wiwe gute? Umuntu yoshobora kumenya ko ikintu kanaka ari cyo umuhamagaro wiwe gute? Ikintu cyo umuhamagaro wawe cyangwa umuhamagaro wawe ni cya kintu ukora bwa na mbere kwanza ugikunda. Nukuvuga ico kintu ugikora wumva ugikunda, kandi ico kintu mugira uriko uragikora nikikuruhisha, naho abandi bo bariko barakora bumva umenga barushe, bakumva umenga barambiwe. Hari ikintu kanako mu wese ariko aragikora bumva umenga naho ba mu gatondo, naho ba mwijoro, naho basasi, ico kintu kumva umenga ugikora. Ikintu kigira gatatu naco kikwereka yuko ico kintu ari cyo umuhamagaro wawe. Ico kintu we kirakugirira akamaro, kongera kagirira n'akamaro abandi. Nukuvuga ibintu bine bifasha umuntu kugira ngo ashobore kumenya ko ari mu muhamagaro wiwe canke ikintu ari cyo umuhamagaro wiwe. Bwa mbere na mbere kwanza ico kintu gikora ugikunda. Kigira kabiri naho kiba kiruhije canke kiba ari ikintu kiremereye canke ari ikintu kigoye, wowe gikora wumva ataburuhe canke atamizigo ikuriko. Kigira gatatu naco nuko ico kintu kugirira akamaro, kongera kagirira akamaro n'abandi. Kubera iki? Bwa mbere na mbere mu gihe ukora kuri ikintu ukunda, ugikora ukinezerewe, ukagikora wumva witanze, bica bituma koko ico kintu mu gihe kiba kitariko kiranakuruhisha uca ugikora neza, ukagitunganya neza. Mu gihe umaze kugitunganya neza ikintu icyo ari cyo cose wagikoze neza, ntikizokwigira kireka kukugirira akamaro, kuko ibintu vyose bireka kutugira akamaro. Kubera iki? Kubera tubikora twikura, tukabikora tutabikunze, tukabikora nyene kugira ngo boss akubone, ukabikora nyene kugira ngo babone ko watonze, ukabikora nyene kugira ngo wikureyo kubera nyene uwo munsi bwire cyangwa uwo munsi uvemwo. Nico bice bituma habonekamo ubunenge bumwe bumwe, bigatuma ivyo bintu kanaka ukoze bidashobora kugirira akamaro kandi ntibigirire n'akamaro abandi. Ariko mu gihe ikintu wagikoze ugikunda, ukabikora ukinezerewe, ukabikora kitakuruhishije, ukabikora kitakuvunye, ni ukuvuga ico kintu naho abandi babona umenga nticoshoboka, naho abandi babona umenga kiragoye, bizogusanga wewe ca kintu wagikoze neza kandi wagiciyoroye neza, bigaca bituma wewe kikugirira akamaro. Kimaze kukugirira akamaro wewe, nikigirira akamaro wewe wenyene, usanga ico kintu camaze no kugirira akamaro abandi mu buryo uzi cyangwa utazi. Nuco usanga mu nyuma rero cyatanguye no kukuzanira nawe umusaruro. Ca kintu watanguye ukora umenga no gufina, ca kintu watanguye ukora umenga uri kuriryohera, ugasanga mu nyuma kiko kirafasha ubuzima bw'abandi. Nimba wewe ufise ingabire yo gucapa, ivyo bintu ushobora kubikora ubwa mbere ubicapa wiryohera, ucapa umuntu kanaka, ukagira ibintu kanaka, ariko mu nyuma umaze kurondera ubumenyi
ubumenyi bw'ico kintu ugatangura kwiga ico kintu ugatangura kukinonosora gose ugasanga kirakugiriye akamaro wewe mbere kigira akamaro n'abandi usanga ucapira n'abandi cyangwa ukaririmbira abandi cyangwa ugakinira abandi cyangwa ugatwenza abandi ugasanga koko ca kintu wewe gisigaye kugira akamaro usanga wewe usigaye ucapa amaplan abantu bakaryoherwa abantu bakubaka amazu meza kubera iki bwa mbere na mbere bitanguye bikunezera mu nyuma bikaba akazi nico gituma abantu banezerewe kuri ino si ari bajya abantu bari mu muhamagaro wabo kubera yuko uno munsi hari abantu bajya kuririmba kugira ngo bashobore kwinezereza or kandi abandi nabo baririmba nk'akazi ugasanga abandi nabo bajya gukina football kugira ngo bashobore kuja kwinezereza or kandi hari abandi bajya gukina nk'akazi abandi ugasanga nabo badi uko baza kumviriza indirimbo kanaka kugira ngo bashobore kwinezereza undi nawe ugasanga ko yumviriza indirimbo nk'akazi kubera ari umu DJ cyangwa kubera ari umu producer niwe mugabo ariko arumviriza indirimbo abariko arumviriza ama melody abariko arumviriza ikintu kanaka ngene ushobora kubihinyanyura nawe regerageza kwitegereza ugerageze gusesangura kijya kintu kanaka ukunda niwamara gusesangura kijya kintu kanaka ukunda ukabona iyo uriko uragikora nikikuruhisha cyangwa nikikuvuna hama ukabona igira gatatu cyo kintu we kirashobora kugira akamaro kandi kagira n'akamaro abandi niwo muhamagaro wawe gushobora kwinjiramwo kugira ngo ushobore kubandanya ubaho ubuzima bwiza kandi ushobora kubandanya ubura umuntu ari attractive ko umuntu ari mu muhamagaro wiwe nta muntu n'umwe atamukunda n'abatamukunda niba abandi badakunda iterambere nico gituma tubona tubasaba kugira like kuri iyi video bwa mbere na mbere no kugira like ngaha kuri ino chaîne cyangwa follow cyangwa subscribe ku bantu badukurikirana kuri YouTube ku bantu badukurikirana kuri TikTok ushobora kugira follow eka mbere mukongera mukagira na partage kugira ngo buno butumwa mwandanye mubushikiriza abandi bese bashoboka baba bagenzi banyu baba bafasha banyu baba abagore banyu cyangwa abagabo banyu birashobora kubafasha koko gushobora kubandanya mubanye neza munezerewe kuko kino kintu ndaze sinari bigenda kivuga ariko ngoma nakibabwira uno munsi mu gihe wewe uri kuriga cyangwa uri kuragira ubumenyi hama umufasha wawe yaba umugabo cyangwa umugore nawe atari ko ariga ngo ashobore kuba ku rwego rumwe nk'ugwiwawe uzosanga wewe biriko birakuruhisha gose kuko bizogusaba kugerageza kuja ku rwego rwo hejuru kugira ngo ushobore gushikira umugore wawe cyangwa ushobora kuruka ku rwego rwo hasi kugira ngo ushobore gushikira umugore wawe cyangwa umugabo wawe ariko mu gihe mwese muzoba muri ku rwego rumwe bizotuma koko mushobora kubandanya mufashanya nico gituma nk'ubu wari ukwiriye guhamagarira umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umukunzi wawe kugira ngo nawe ashobore kubandanya yumva bino biganiro bitume mwese mwuzuzanya maze kugira ikintu kanaka kibagize kibunze mwese mufise ubumenyi bumwe naho butaha jewe tuzosubira mu yindi video.